Karibu mama. Nawe watevye wagiye wirirwa hiyo marene. Yo. Natuzi no kuzanira kwanza unye urabe kwanza. Uka rero washitse muhira. Ndakuzanira. Kidasaje wachabaye hapa. Taguye ni nkuru. Urabona Jimmy yaje kuraba yaje ngaha kumuraba akabaye muvyeyi. Kwanza reka takubwire yaje amajambo mbwira yani neza na neza. Yo urabona intare ingene inguruma intare yabaye intare yamurwa ahanda kubye nivyari byoroshe urabona yakoromeye ngaho Mungu yirutse ibirato bitwaye ku mugongo yiruka nanje barampamagara arambaza ariko ngira kwanza mama nanje mugabo nameze nk'uwotinya kubintu yagize utinya nagize akantu kikigongo kumwe yarameze byari birenze nukuri byari birenze. Urabona rero ubwa mbere ukimbwira ngo ntibizokunda iki niki nanimbra basha mama zobigenza gute kumbe niko byabigize maka nanje nagize ubwoba ndiko ndabibona nivyari byoroshe intare akari nyumako karahinda mama we nikuriya waruze dumwana nibyoroshe kabisa mama we ivyo ni bito wabonye hageza igihe nanje ngira ubwoba kabisa nukuri rero ariko uriya nyambari Jimmy nyambari inde sinzi azosubiza ukuguru ngaho ibirato bitwariye ku mutwe ivyo shaka kumva ivyo shaka kumva ibintu bya mariage byiki hano muri ino nzu nigishoboka oya nabonye uragashoboye yambari kuriya nigishoboka uragashoboye bram icyo nigikunda komera azosazira hano munza aha ankanda amaguru mviyomva yo reka ndamugengwa ndagusubiriyemo wewe uzoronga ugusohoke azosigara hano nawe gume ngaha ankanda ndamukoresha uko nshatse yitwa umucakari wo mu nzu aho wanje komera mama we nangorane uretse gukurikira nacyo apana igikurikira aha ngoma gufuta fute sibanganye izajya mu birahani nkeneye ko muri ino nzu azosigara havuga umwamikazi umwe gusa umukobwa wanje usabe nta rindi zina sinzi ubwiye ngarutse ubwiye munira ibyo nagashaka kumva babyibagirwe kumva izina ryawe ryonyene safi urumva safi tumibagire ego nakarisi nyine kuba n'umusazi reka hajye kabana asoko ari umusazi bigawe n'ibiturindira gatoya hajaye yabaje kwafuti mu mutwe hajaye abaye umusazi sinyenereye kuko tuzotuzana imikoshi ngahaye
tubigenza gute ushaka tuba nasaze ngabiro wapi nanje erega ho Jimmy yiruka John ari urushi mu mugongo ngo mbego ari urushi mama ntumbwiye igisato wamengo n'urugiga nkuye mu mugongo n'ukuri kwa Mungu hajya siwe mwana wanje siwe hajya hajya siwe hajya mu mutwe we hari ikidayimoni kitwa dayimoko mama nyarushi yaramaye none uko umuzi murira wohora umura nanje numi no ndiwe ntore ego n'ahandi wamuntu ibintu byabaye ntaranashika no muhira cyangwa kumva inkuru nziza abana tukagiye koroha ibintu byanje byose bigiye gucamo neza bitangoye nayo nzi yuko bizofata nk'iminsi ngo wamuhaye agashimwe ahubwo kandi ahubwo nanzane na koka nepo Petit, nibiki kuri kurara. Meze neza. Kumengo meze neza. Wari kurarota iki? Nibyo urota cyangwa nibyo wiyumviye? Papa, bara yamaze ngo y'umugabo atemba mu nda, nyine atemba mu nda. Amarira y'umugabo atemba ajyamo. Nta mugabo wo kurira nk'abagore n'ibiki none bikuriza byagenze gute none bitagoye papa bitagoye none ushaka ngira iki ntaramenya inkuru ntaramenya uko bimeze bigoye bitagoye akagumye mwananje bagumako niko bimeze ntawujya mwananje akatamugoye ushaka umuce acika ijoro ushaka umubira mwananje birakuya uzoza ubona ibisayangana ngo twabironse tutarushe papa kuya namaze uraruha uracoka akuya nakabizi ati ariko kimbabanya kubera gusa nakabiriye for nothing kandi biri hafi tugira tutegura ibintu n'ibindi baje namunira bizoza cyane namunira byarangiye x kubera ikije ntavyemeje wewe uravyemeza ko birangiye ubu nafise ijambo rya nyuma kuri wewe namunira ni jewe cyenyene hasigaye iminsi 3 hama ucumbwira ngo jewe ngo x ngo x canke b canke a no dad utarambwira aho wamaze kugera kuri x cyane magera byageruwe papa okay kandi agucire ku mayanga mbwira ariko byagenze urabe ndabikugororere umi papa navuye ngaha ufise ibisho sawa byo kuraba munira kugira turabe ibibuze 2-3 kuraba ko dusigaje just 3 days yes kubanza gwiwacu nize cyane ariko papa you can't believe munira mbonye just niwe kwisura ariko she's not my munira ukianzi papa she's umukobwa ndamubwiye akanyishura z ndamubwiye akanyishura o umukobwa arahinduka akanzurira amaso akamibi nisho bidafanditse papa hagize oya bambwire kwanza bareka gusara ngawe banza umbwire ahinduka igahinduka z nukubera iki none wabonye cyane hari umuhungu wewe wigize ubona wundi bagendanye ku buryo yo bayamuhinduye at least basi kabare kumena umuhungu lazima nakombye ko nuka papa cyagize gute kandi misiga bwenda gute akayobera bono papa bwana bwafuso umuntu munira kumbwira jewe ndanuka munira kumbwira ntimba ndamushaka ndamurindira imyaka 5 munira kumbwira banzureke kumurindira imyaka 5 byo ntibishoboka kuko hasigaye iminsi 3 tugende hari icyo kiravuye
wewe urashobora kugenda unuka hano hari amadeodora n'ibiki ugenda kugabura za nkoko zawe ugaca ugenda unuka inkoko zawe kurasongera isi papa nawe uri kurasongera isi wari woze bya cyangwa ibintu by'isuku okay nukirize papa nukirize ndenda nuka ariko ndenda nuka erega unuka wonukira na hariya niwe urinda kunyegera sawa icyo kiravuye utu rero uranuka ntakeneye mpaka mu myaka 70 ingahe tubandanye ibindi uriko urankora ngo nkovu no kuri bandanya numve kati vyo ndakubwira we uvyumva nka histoire yego ni histoire ni papa shaka navenda nambaye ipantaro yera n'ibirato ngomba ugende ucugenda muri shamba usa neza naje ipantaro yatabuse kuva ngaho gushika ngaha ndiko ndiruka amasigamana wavuye we ibirato biri mu ntoke wavuye wasaze nasazwe yego wasaze iyo fuma basi nsara none uvuye wiruka ibirato biteruye ipantaro ikagucikirako papa nakitse ku icumu umukobwa yahindutse turi babiri yazuye amaso uramaze kubona ya filime ya Jadu yazuye amaso ndambonye telke nka Jadu filime narazibonye zizura amaso ni nyinshi rero ijwi papa yariko aravamo urabona ko afite inzobe yaciye ahinduka rouge abantu b'inzobe bashavuye baba rouge nyene baba rouge abantu b'inzobe nivyo reka gusara bandanye papa ndeka hasigaye iminsi 3 sindakureka utuzo rero wiruka yazuye amaso ubura kuguma ngurinde nyene yazuye amaso ujya tumubuze no kumuterura tuzomutorera ku nguvu papa wo mu byo mariage hombe tumutahane rindira mbira uri kuriyumvira mariage nivyo tegura mariage bitaraba none sizo ngorane nyene haba ibabona muniro urahazi ndagusabye shiki babona muniro uraza kuronyisha uko ndakubwira because I have nothing to say now ivyo ndakubwira byose it's like you bifata mubusa biga birarengeye ubwenge birarengeye kuvyemera papa ndakubwira yaguhinduriye rero munini papa nyumviriza icana ya makenda nubwo niki udashaka kumviriza nigiki munira arafise ukuntu yahindutse papa turi babiri aranzurira amaso hari ijwi ryamuvuyemwo ba kuva mvuka aho rero igihe wasiguriye rero ubu ni ukinsigurira kuva mvuka iryo jwi naho ndaryumva kuri televiziyo cyangwa kuri radio ari ingwe ihigimye papa urazi umwana w'umukobwa wazi akajwi kamunira kararyoshe karoroshe ariko munsi numvise n'intebe nicaye ko igigimo mama nya nsose rero ninga mbazo jya mtuye we dusara papa yaje agendera mu kirere abakinagiza urya rugikora rw'icuma sinzi ko rukiri papa navuye aho nange niruka amasigamana navuye nk'uwacitse ku icuma so papa you have to do something okay kandi nico womenya bamuzuriye ibisigo nico womenya sawa iyo misi atorokora harura x nimiwuri yambwiye imyaka iyo kandi atari we yabivuze nibimuvugiramwo we ntiwabyumvise wowe wavuze ijwi ryiwe risanzwe ari rito papa we bifate mineneko wowe si minene bifate mineneko ntumenya nk'imyongabo iso yakuvyaye rega wowe nakwise Jimmy kuko wavutse woroshe udebwa nyoko yakunda kugirengarenga ariko twebwe iwacu twakuze tujya imyimbati niyo ngabo umviriza rero Jimmy bamushiremo ibisigo bamushiremo ibitega bamushiremo amahembe tuzoyamukuramo ntugire ikibazo arivyo vyamuvugiramwo uvuze ko atari we umuntu asitura inzugi z'icuma akinagiza umukunzi yahora amukunda wumva ari we tuzogikorera kandi sikera ubu nyene ndagikorerako kandi jewe burya rero aho guhiga ikibimutera banza guhiga gitera bagitera bariho ikibimutera kiba cyavuye aho cyavuye kandi hari aho nikeka mu muryango y'iwabo bajya bamvugisha utuntu n'utundi hewe
baje mu bantu babaperereje indimwe. Papa inshuti Tekana. abagenzi abanye bose bari barigira urubanza. Tekana. Isi Tekana. ibyo byose uko uravuga Urubanza ruzoba. Nga you plan about me and my Munir dad. I don't Ruzoba. understand anything what we are Ruzoba. talking about. Ruzoba. Okay, ruzoba ngaho ruzoba. We tekana. Akunze banyoko kera. Yarantaye nziga ngaha. Kandi naratekanye. Tekana. Munira ni gwacu. Amapenzi ahindura abantu b'amapepe. Ugapepeya. Ushobora gusanga na Munira yasaze kubera urukundo arubura ingene aruyobora neza. Reka nzomutekanisha. Urindiza. Ewe kabiri kane atekanye. Munira n'abandi batari Munira bo baronka kaswe. Je nkeneye Munira. Kandi rero ko umuhungu wanje mukunda. Icyo cyane sawa. Munira nawe ivyo bamuteje indi kandi je nari namuketse niyo nca ndamukorera kubwo nyene ajya n'umutima mwiza nawe si mwiza abanje gutenyeye ngo nta na kimwe kandi namaze kumviriza iti sha wamwise nabi no wamwise inari nyonga kandi ndiko ndamwikeka agatima kaguma kakubita ngo inari nyonga ngo numva rindi azuzana ibitega nzana amahembe bigongane rero kuri zijya portail ziwabo bizobirandura. Madami nani ko kayishani umva miriwe nawe kiramenye kuva wana vile ngaha yatari Tevere, odin karuna. Ash. Ndira shaka tangawizi. Wewe nabonye je bize nkagira ngo wabize ugenda kira yoko no munsi. Acho. Natwa tabonde bimwe muri nonse. Acho ejo tuzohindura ngire tangawizi nayo. Mbene gute? Bamunire bariye cyane. Acho bose bariye uje ko ruwo. Bose bafunguye nawe yarushe. Nacyo nivyo nashaka n'ukuri urumva nkeneye ko abana bafungura bakajya bagahaga bagatagata nkamunire nkeneye ko atagata ko niwe tugiye vuba bwango ego nacyo nivyo shaka kandi ngira ngo nawe nivyo ushaka nawe nivyo ushaka sawa 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 kabisa mbega nyine sibyo nagwanda kubaze naje aha wewe uragira kuri programme kimwe ku kindi wandika hanyuma ukacumbira turabe n'uburyo byosaba uko bungana erega muko cyane kundi urubira nizo n'urubanza ubona kuri bantu uravuga rujya mutama ucumbira abantu bazoza hama menye abantu bazoza tumenye kuzobakira umuntu amenye ibintu byo kwasha gutegura biki haza abantu benshi aho tugwa byinshi haza abantu bake bazoza benshi none mu rugo iwacu ubona hoza bakeye uri kumenya abantu umuntu akamenya ibintu ateguye nacho tubuze ngaha abe tubuze kabisa naho baduza 50 canke 40 kereka binani ni atari kweri bere ntu ndagukundira urantegurira ahubwo nkeneye ko mbwira ibyo tuzobategurira ibyari bisanzwe ibintu bibanza ego ibitunguru, isosi, agapira ugasa neza, udushaza, ifiriti,
amagi amasote umuntu wose akicagurira Ah. n'indagara tuzoshiramo n'uburobe ni self service ni self hari umuntu undi wacu umuntu yofata wekana uyoya n'uburobe uburobe ushaka gufata indagara ihenda kubwira mbe urabona indagara urazikara ugashiramo ibitunguru indagara z'ibitunguru n'uburobe ntibwobura mu rubanza hano kutavuza isombe n'isombe ariko ari umuntu azoshiramo byose bicagura binanirirwe bonyene aho ndakwemeye abatetsi barahari urabitegura rero tumenye yego uramenya nk'urwo rubanza bashinzwe bakongomani bagandi urazi gusa bagenzi benshi bagandi bakongomani rero urazokumva kuko shaka umukobwa ari kunze ibyo uvuze nibyo ariko iby'amasombe wapi canke amarengarenga wapi kabisa bazojya ibi kandi icyo ndagusabye tugomba bizo ibintu byiteka vyiza hamwe atazusha mu ijisho bajye bahage banywe bagende baratembagara icyo kintu cy'ubwoba ku mugoroba uravuga bijya mutama ibisiga ubindekeye ntugire ubwoba hari mugirire devingira amenye amahera ko angana ama uravuga bijya mutama wumviriza uruhande rw'abazozi kugira ngo tumenye uruhande rw'iwacu abazozi sawa umuntu acamenya ati ibyo mvuze ni by'ukuri urumva uno munsi tuyanze neza jewe nta majambo tuganira uno munsi niyo mbashaka ko tuvugana iminsi yose kenshi yega je nagize ubwoba cagihe nyine bantera imiragwe nkuko mengo sinzi dash ikintu cyo kimuresheje urumva hajya rero umutima uhagaze urumva hari igihe umuntu agira ikigumbagumba umwana waje ntiyumva iruhande yatari numve mu mutima nkumva umengo iyo byokunda two kwigumana n'umwana wanje uko no umutire no bimera neza cyane urangiye kandi jewe no kwino umenga wereke umengo ni kagiye numva umengo kwereka kagiye no gacari kare tuba turigumanira basi ndetse ko shujya munsi narajugumiye bizogenda gute ko mbona wagi hajya mvuye hano navyumvira ubwo rero none umengiye tugiye kwiba mu mwirungu umwana oya hariho uwundi oya nujya tuzote oya muntu yarukwina mukunda imfura mu rugo mukuba mukora agiye ni hatari nanje nta kwina sanze ari cyo nuko nyene bimeze nigeze kugenda ateza kugenda nika nta kundi ni usazira ngaha nivyo ukunda basha ego